gituma twage tubamenyeshe yuko nta access ya kamera izo bihari. Tuzozana ama cameraman biko biratuzimba magri n'ibindi bitandukanye kugira dufate qualité nziza. Ikintu twabonye nuko kubera bya bindi nako ndavuga bya vitesse, umuntu arafata ibintu kabifata na telefone akaca agenda hariya akaca abishirako ugasanga biko biratakaza même notre image. Tuba twagerageje kuzana ama podium azimvye, tuba twagerageje kuzana lighting. Hari ikintu kidasanzwe kandi kibega. Imyaka irabaye nibaza nkuko nabivuze ngira tugitangura. Kigingi Sama Comedy iri ouvert à toute chaîne YouTube, tout média ivyifuza. Mu ntango twavuga duti kuko tuba twazanya amakamera yacu, twavuga duti amasheni ya YouTube, ama media yose, ama medium yose turabahaye akaryo kugira mugire reportage, kuko ibintu bivuga nk'ubizi kuko narakoze mu radio. Turabahaye akaryo kugira mugire reportage, ushobora kugira ka exe gatoyi hanyuma ugashobora kugirisha interview aba artiste baje. Niyo reportage kuko iyiye bayita propriété intellectuelle. Iyo tuko turategura bino bintu, iyi ni propriété, ni kintu c'umuntu, ni nguvu tubishiramo, ni imyaka twicaye, ni imyaka tuko turakora, ni imyaka tuko turagirana. Kuko mubizi turakeneye natwe umusaruro kuvyo tuko turakora. Haraciye imyaka itari mike vraiment abantu barantelefona bakambarira ngo jewe nitwa Colede UTV bigenda gute? Nta kibazo, wewe uragenda ugure 10,000 ticket, watse kamera yawe bifate utanguranwe nabibona ari inyuma. Umuntu akafata premier part akacanyarutsa kugira yari bari vitesse kabisa, uta vitesse abandi bashize kurumva wo buhombye. Ivyo rero narabikoze bona nti izo ntambara ntazo novamwo kubera abantu amandiko ndabibasigurira yuko ibi bintu tuba tubise ko ama droit kuko tuba twabi ibi byose ni uburyo n'amafaranga. Rero uyu mwaka nko mwabibonye turafise channel natwe ya YouTube yitwa Kigingi Good Times. Iyi channel ya YouTube natwe bijya IBK muronka ko natwe turabikeneye. Nico gituma twage tubamenyeshe yuko nta access ya kamera izo bihari. Tuzozana ama cameraman biko biratuzimba magri n'ibindi bitandukanye kugira dufate qualité nziza. Ikintu twabonye nuko kubera bya bindi nako ndavuga bya vitesse, umuntu arafata ibintu kabifata na telefone akaca agenda hariya akaca abishirako ugasanga biko biratakaza même notre image. Tuba twagerageje kuzana ama podium azimvye, tuba twagerageje kuzana lighting ko yakoresheje telefone yagize iki, rero ugasanga ni ibintu bigoye kandi bitoroshe. Nukuri ndumumenyesha makuru mu bitahure ibi ni ibintu mu bindi bihugu murabizi yuko nta winjira na même na telefone, kuko usanga televiziyo runaka yaguze, muramubibona yaguze igiteramo kizoca kuri chaîne iyi. Rero nukubitangura ni intango nuko nyene nabonye hari biteramo byatubanjirije, nabonye mwaravyubahirije kandi nanje nagenda bibasabe nk'umuvandimwe, nk'umuntu musanzwe dukorana n'umwuga, kuko je narabikoze nakoze mu ndumunyamwuga kandi ntaho byagiye nejo ndashobora gusubira. Yego dufise gahunda yo gukora video nziza cyane ikoze n'amajwi meza, ikozwe n'amasanamu meza bisumba ibyo twahora dukora, iri censure neza. Hari ibintu mushirako twebwe aba comedian on improvise. Hari gihe umuntu usanga yashize ko ikintu twe tutifuza ko kijako, kuko kwisi niko bigenda. L'humour c'est pas du spectacle, c'est musique, c'est danse. Oya uravuga iki, hari gihe udashimira neza uyu, hari gihe ukoso ni ibintu tugenda ko editinga murabizi tugatanga ikintu ca qualité. Kujya tugerageza rero n'ibindi bintu byose umuntu akaba ari karagerageza kuduga etape. Tugomba kumamenyesha yuko nta kamera zo birekuriwe nga. Abakeneye kugira reportage turafise umufotographe officiel wa Kigingi Good Times yitwa Andy Gerard, azofata amasanamu agashobora kuyahereza ama media yose azoba yaje. Ushobora kuza gukora mushiramwe muri ntuzeya iyi akaca
uvuga ati jewe nanditse ibyo nkeneye ariko ndakeneye amafoto. Ayo mafoto tuyashira à la disposition. Turifise umugambi wo kudandaza iyi platform biciye mu byo turiko turategura. Nta cizere kinini bo turafise cizere ariko ibikorwa biraca ariko birakogwa aho abantu bari hanze bazoshobora kugura bakoresheje uburyo tuberetse bakagura bagashaka kuraba en ligne live igiteramo. Rero murumva yuko umuntu azoba ari kararaba live igiteramo yaguze amadolari yiwe nayo baramarundi hanyuma mugenzi we akacamo barati erega hariho cano irikira bishirako. Murumva yuko zoba ari uruhombo kuri twebwe. Rero ibi bintu tugomba kubivyaza umusaruro kuko natwe twarabikoreye turiko turabikorera tuma tugerageza kugira bise neza umuntu aje ngaha aronke karite nziza. Rero ico oye nibaza yuko nituze tuje muri zuguru idakenewe security niki mu bitahure ejo hazoza n'ibindi biteramo bikuze mubibone ko ari uko bigenda niko bigenda mu bihugu bibanyi ahantu hose hanze niko bigenda. Habariho droitere murabizi droitere mwarabonye ko hariyo ibihugu tutaravye umupira mu nzira twari dusanzwe turabiramwo nivyo amadroitere natwe nuvuga ko ari nka droitere kuri ico nta muntu afise droit yo gufata ashire kuri YouTube tubishira ko hageze twabiteguye umuntu agashobora kuronka ntuze. Muri make rero byari ivyo nibaza yuko nyamukuru ari ivyo twavuze. Navuze nababwiye yuko igiteramo kizorangira isaha 4 buzoca dufisa akazi isaha 4 z'ijoro. Tuzora program turi kumwe ariko isaha 3:45 tuzoba turangije abaja kuri stage ama performance ariko umuziki uzobandanya kuko ngaha azoguma hakora